cyanavyimba biriko biranja mugabo gushika uyu munsi amaguru yaravyimbutse ubundi amahoro n'ukuri neza ashimwe. Uyu muntu wewe yaramaze kuyironkera aho yivuza kwa Yesu. Akira kugwara gusa acamenya haca yigendera kwa Yesu. Umutima imyaka wagwaye umutima Imana ikaba yaramukijije akaba yaragwaye n'ibindi mwavyumvise ibere n'amaguru inshuro zose aza abakize. Dukomera amashyi umwami Yesu. Ashimwe anje magaze ngaho imbere yanyu iba ijya mbere zangaha runo rushengero. Ama rero je naragize isanganya wagatatu n'imodoka hari Igitega narinjanye bakiriye nitwa Kirato ama fungira umugore yarasinda mu kaburimbi imodoka kirararuka kiragarama ije na umushoferi muga twaravuye dukomeye twese imodoka yarononekaye. Ama no musi nariko ndumviriza radio mu gatondo anumva abantu bavuga ku radio hari abantu basenga imitwaro bakayitura kandahamenya nagenje no musi nyene kugira ngo basengere yari rigize gatatu imodoka nyene batugoga nkuko mva nkomeye. Yesu ashimwe. Ntabwo zosubira iri byo bya nyuma rita byabaye ko bagira ubuntu ukaba wamenye hano kabaye. Ntabwo zosubira kweli uzobibona kabaye bijya ribayisanganya rya nyuma. Mana Yesu Kristo se umwami wa Yesu. Aba badaimoni bamwe uzingiye ko cyane bamufashe bikaba ari bayituro ya gatatu. Tumushimiye kumuzanye hano hantu kandi akaba ari ryo rya nyuma ryo kugira isanganya. Mu bushobozi waduhaye tumutandukanije n'impanuka. Mu bushobozi waduhaye tumutandukanije n'ipfu zagiturumbuka. Mu bushobozi waduhaye tumutandukanije n'abazimu bava mu miryango bamuteza amasanganya. Mu bushobozi waduhaye tumutandukanije n'abarozi bamuroze mu izina rya Yesu. Mu bushobozi waduhaye turasize ku iherezo impanuka no kugongwa azobibone cyangwa abyumve nk'umugani uhereye isabiza bimutangaze. Baba marayika bane reka bururuke umaje imbere uwundi inyuma uwundi mu buryo uwundi mu bafu yamagendana nawe. Mana ndagushimiye kumusize ko kirazira mu izina rya Yesu. Wigendere wicarire hamwe ushishikare kuzuraza uzobona ubwiza bw'Imana. Bivaho ndahaguka ngira dede kugira dede bivaho ndagendera ku kibando biravaho kugeza ndavuga Mana nzagukorera je nari mborerwa mu inzoga nzareka kunywa inzoga ngukurikire none Mana nukure kukuguru kwanjye mwabona ukukubise barambaze ndagwara hariya mu gisoza ndagwara muri hoteli barambaza ndagwara. Urashimiye Imana n'ukuri kose. Haleluya. Uzoyikorera gushika muta. Imana iramwitubahiro. Asinaye nziza cyane nyoko. Kuguru kwari kwaraheze kabisa. Imana irahara azoyikorera nyokuru kabisa. Inzoga yaciye aziheba kugira ngo akorere Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uyu munsi ndanezerewe cyane nukuri Imana imbabarire narateje gushinga intahe. Nari mfite ubumuga bwo mu ibanga ndaza hari mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze ndaza ndabibwira mwongere aransengera ambwira ngo ntavyo uzongera kubona kugeza izi saha ndakomeye meze neza. Ndashimiye kandi na Pasiteri Adere nari mfite ikibazo cyo mu nda nararibwa cyane funguye saa sita narabyimida noneho shikira ifungwa sinafungura naca numva ndiko ndaribwa nkumva nuzuye inda nazirya naho ikaba imisonga
naragiye kwivuza ku badoteri tubona n'abadoteri bashika 3 barampima na estoma barabura ikintu na kimwe ngwaye hama canza hano bakomeza basengera ubu meze neza ndashima kandi iyindi ntahigira 3 ndashima Imana yindwi narapakururiwe habwa icubahiro kandi basa nukuri mwarakoze kutwita abanyeshuri mwaradusengeye asigaye ko nkora exit bisigaye byarikoze kizogenda neza na exit tuzoyitora mu izina rya Yesu kandi wanapakururiwe dukomera amashyi mwami Yesu amen ndashinga Intahe ku majambo abongera bacu bafatira kwa Mungu heze ukiri bwaho nazo telefone ngira yuko inyuma uravyumva tuzishwe ndashima Imana ku majambo abakozi b'Imana bafatira kwa Mungu heze ukiri bwaho narose telefone itabariza umwana agwaye avuga bati yahereye isaha 6 z'ijoro arira gushika ku mugoroba ntiyonka ikintu na kimwe yakora ibicara kandi ntibaryama none wamujanye ku bitaro ati nta kimenyetso na kimwe twobwira muganga tubona afise avuga ati numuhagare mu kwizera nanjye ngira nsenge ati Imana igikore kandi mu kanya nasinze arahuke nije kumusengera umwana aca asinzira uraca gushika n'ubu arakomeye n'umuzima usabire ku Mana dukomera amashyi umwami wacu Yesu Kristo ko Imana yakijije umwana Yesu ashimwe. amen Yesu ashimwe kandi. Ego nani ndashima Imana kuko je nashikiga haraheze ari gito ngiye nari ngwaye estoma nari ngwaye umutima ariko ivyo ubu narakize nkaje. warakize umutima hamwe na estoma Umutima ubu tukidigagira cyane hanyuma estoma nayo kari mu kirisi nashira mu kanwa ariko musheri urashaka gufungura. dukomera amashyi Amashimwa kandi ko muri iyi nagiye numva telefone ngari yuko napakururiwe umukenyezi wanje ishyirahamwe harimo barapakururiye none ya motopombe kugira ngo ndonge uturengarenga muri kabisa nishimwe wazanye uri umupapa mwiza kabisa Yesu ashimwe. amen Nanjye ndashimira Imana ko Imana yakoreye mu bakozi b'Imana igacisha ubutumwa bwiza ku radiyo natumiwe ni radiyo nari ndushe nari ndemerewe ndashimira Imana ko yampaye agakiza no mu mitwaro nari mfise ndakenye ndayererana abana nga muri iki gisagara nari mfise umutwaro wo kuronka agakiza none Imana yarangiriye neza narose agakiza ubu n'umuryango wanjye urasika no kuraba aho natabariwe duhereye ku muvyeyi wanjye n'abavukanye banjye tuvukana ku bw'amaraso ndashimira Imana cyane ko yankomeze yampaye agakiza Yesu nashimye amen ikintu ni ikintu gikomeye cyane ikintu gikomeye cyane Yesu ashimwe amen ndashimira Imana yagejeje ngaha hari mu mwaka uheze naje ndwaye rwose numva umugongo rwose ubabara naje nambaye amarori nayahagaritse n'umugongo waragiye hama nari narose indoto iyo ndoto ishikana ngaha uko nabirose niko nabisanze narose mbona ngiye ahantu basengera hari intebe za plastike nziza kandi umuvugabutumwa avuga agenda nkajewe yego uko nabirose niko nabisanze ndavuga ati Imana yangiriye neza irampa agakiza mu nyuma ndavuga ati Yesu kumasengera ngaha hanyuma ndakumasenga nzayiza ndongindi ndoto imbwira yuko ariho nzogirira mariage kabisa mu nyuma maze kuronka iyo ndoto ndavuga nti jewe sindabyizera cyane kuko iyo ndoto sindayibona kuko simbona umuhungu yego umuhungu arahari bose yewe abahungu mukanure neza abahungu mukanure neza mu nyuma rero n'Imana yandotoye umuhungu mbona nyine iramumpaye ubu nsabara mubonye turamubonye ndakurahiye n'abahungu mwe narinda bagiye ngo mukanure neza karabaye
naco nari maze imisi nsengera amafaranga nari nkeneye mugabo sinabona ahantu na hamwe nshobora kuyakura mugabo ncantungwa n'ijambo rivuga ngo umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera mu gitondo nagiye mbona Imana yo mwijuru yama nimuyimpera amashi umugororotsi azobeshwaho no kwizera ndafashijwe muze mufata ijambo muri gumwemo kabisa Yesu nashimwe amen nanjye nari maze igihe nkorera umuntu atankundira kuja gusenga aguma ngenda gusenga mbabwiye inyegezi nyuma ndasaba Imana ati Mana uzumfashe mumutahe dukume mara umunsi wa Mungu wose ntakuze ndi gusenga Nduwimana yaramfashije irampa uwo mutahe ubu rero namaze kuronka umutahe ndiko ndakora utuntu two kwanje mbonamwo ibintu bwitambikamo ivyo bizohera kazima waronse umwanya wo gusenga none umunsi uri mu bwiza bw'Imana kandi n'umunsi w'ishurwe Imana irakugirira neza amen iragutabara nashimye amen nanjye naje mpangu umva mpamvu bwa mbere ngiye mu gisagara ndafite indwara yo kundaburaho n'ukuntu wuzuye wumvazemo narivuje byarara urakira ariko ncavuga ati Imana yomfashe ngiye nkashika mu gisagara urakira ko numva ko hari akayaga keza ubu nibwo bwa mbere ashitse muri iki gisagara kandi aragwaye indwara imuteza kuzura inda ubu rero yaje kugira ngo tumusengere kugira abohoke kandi aratabagwa mu izina wowe mbe dusohotse uca turindira tugusengere byose bica bikemuka haleluya amen haleluya haleluya Yesu ashimwe cyane nawe ashimwe Imana kuri bibiri ubwo ushimira Imana ku bintu bingana bibiri cya mbere kuwa gatandatu umwana yarambaye neza ukuvuga kuwa gatandatu umwana bamujyanye kwa muganga indwara barayibura bamubwira ati rindire icyo tutogenda ku rushengero tuzovayo akira sawa turasenga tubanda yazisenga tubona bihaza kuwa mungu byakunze ko umudamu ashikira bukeye cyandaza ndasenga uwo mutwaro ndawutanga ku mwana ndasenga nataha imbaraga uwo mwana ndamusengera ashakira Imana ishimwe icyo cya mbere icya kabiri shimira Imana nuko muri byo bitangaza watubwira ati genda kurwana intambara n'uwo turazirwana bikunda no muri seru bigenda neza Imana ihabwa icyubahiro amen yego inarangije abazimu bapfuye kandi wowe usigaye ubakarira rwose ubu barabashamburira abadayimoni ubu barabashamburira cyane baramubabaje ubu ntabwo Nashimwe kandi amen amajyamo hagati ngashima Imana ndashima Imana ko itambere ko nabohoze kandi nkashima Imana ko nafite ingwara mu kuguru nayo maze imisi ngwaye imyaka myinshi kandi narababara cyane ukuguru kandi bakagera n'igufa kandi ndashima Imana yuko mwamusengeye hama ntuzeye ukuboko kuriko kwagorora kandi kakaguma kumeze uku kandi nivyo kwari kwamugaye cyane rwose none mbona ariko kuragororoka kandi ashima Imana n'ivyo mu kuguru ko byagize wari ufise paralize yari paralize ukuboko kose no kuguru ubu uratambuka neza atambuka turabija nabi turabi biragenda bitandukanye nuko byari cyagiye Imana ishimwe dukomera amashi umwami wacu Yesu arabiza uzi ko ari byinshi kandi ndashima Imana nuko wambwiye yuko ngiye kumenya ku ishuri nanatashe ngwawe basengera kandi kuva aho mbatijwe nyangwa ntebuse gufata nyangwa ifashe inkubita bukumbi nyene n'ubwenge bugahera gushika yaho naho usanga nihekenye ku rurimi nkasanga rurimi naruhekenye ariko kuva aho mbatijwe ntivyari biherutse gufata ariko kuwa gatatu byasuye no gufata ndi kw'ishuri kandi nyangwa yafatiye kw'ishuri
nagomba sengera yuko mudusaba yuko mwosengera ntibizosubira kugaruka. Kumenya waramenye? namenye kweli. Dukomera amashyi umwami Yesu. Ndahagarika aba badayimoni bamujegeza bakamukubita hasi ndabasize ku iherezo ubutagisubira kumufata mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Nibagende. Yesu nashimwe. Amen. Ndashimira Imana kuba nkiri muzima. Ndabishimira Imana iyindwi nabonye ibitangaza by'Imana. Imana yarangiriye neza. Ibyo byiza ndashimira Imana. Yesu nahabwa icyubahiro. Amen. Yakira ibitangaza. Yesu nashimwe. Amen. Amakazina kanje nitwa Irankunda Cleophas. Jewe nakubashije Intahe ku byiza Imana yankoreye. We ntarakizwa ibintu byose nasaba Imana kandi nabisaba nko gufina mugabo inyishu nkayibona. Hanyuma rero ari ikindi yampaye gisumba byose ariko kakiza ndi muri bamwe heruka kubatiza. Hanyuma jewe nsanga ndi umutekinisiye electricien akazogira ikikorana mu rusengero muzohere mumbari. Dukomera amashyi umwami Yesu. Mana yamuhaye umugisha kandi tuzaniye abakozi. Yesu amuhezagire cyane. Nani nanguka gushima Imana ko nahindutse umugabo w'umubyeyi ndamara imyaka 5. Twarashwanye dupfuye inka y'iwanje arayishora nsanga yayishoye rero ndamufata nabi asharamvuma nibaza ngo n'ibintu bisanzwe yenda gukora ahantu hose banyirukana ndashima Imana rero Imana yarangereyemo ndamusaba ikigongo yangiye ikigongo abantu nkora ndahakoze amezi 2 Yesu ashimwe. Amen. Amashyi ku mwami wacu Yesu. Glory to our Lord Jesus Christ. nari ndwaye nari maze iminsi ndwaye ibintu biguma binjya mu nda numva nyine ku izosi mu matwi nkumva nyine ntameze neza. Umwana sinzi uko ntambwiye ati mama genda gusenga ndaza hagiye hose basenga kumandibwa mu nda mu masenga nyine senga numva imisonga none Imana yakoze Imana ibaheza ikuye wakize. Dukomera amashyi umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Rero ndashima Imana cyane kubona ni ngaha uyu munsi ndiko ntazira Imana. Cyukuri ndanezerewe kandi ndaryohewe kubona nashoboye kumaramaza Satani. Kuwa gatandatu w'indwi iheze twari kubatizwa cyambara ikanzu numva telefoni ngiye yuko umugore wanje bamugonze, ariko ndavuga nti toka Satani katika jina la Yesu. Ndibandaniriza umurimo w'Imana Imana ateguye kuri jewe iragikora ndabatizwa. Niho twejeje nabwira umwungere amba hafi cyane aramitike yo kugenda kumuraba sanga koko ni ibintu bikomeye. Nkiva ngaha yarambwiye ati niwagenda ukabona nyine bimeze uraza kumbarira hama ugaruke uje muri deliverance nk'uko abandi bariko barayijamo. Ariko nshitseyo Satani yabandanije angwanya mbere nabo sanze yo sanga bashavuye gushika nabambwira ngo Imana ndiko ndasenga ntajizomarira, ariko ndavuga nti iciza kizima ntavuye mu kabare gutamba muri boîte mvuye murimo w'Imana. Ama rero bandongika hanze aho bashobora kumubaga kubera ukuguru kwari kononekaye. Ejo rero nkaho twari kubateririzwa niho numvise bambwira muzegurisha controle. Amasanga ni controle iteye ubwoba ku bisi ariko itateye ubwoba ku Mana. Nasanze bambaye fagitire y'ibihumbi 873 n'ijana. Ndabyumvise ndavuga nti jewe amafaranga umpaye ntanoronka, ahubwo mfise 5,000 tanandikira mwene wacu mwene data Mwigeme Dance naramubwiye ko mfise ikibazo ca kantike, ahubwo bya 5,000 cankuramwo 2,500 canigurira akakantike ndanezerwa. Rero ndabihereza Imana
mu gitondo ngumana uwo mutwaro w'ahantu nzokura amafaranga ariko nshyize hano umwungere yagumye andemesha gutekana ntambavu y'ibyo murabona yuko amasengesho agira neza mu kanya ariko ndatamba ndanezerewe muhira hari ikibazo nkanshitse nta kintu na kimwe sura gukora atari uguterura nkorera ibishoboka byose umurwayi ariko by'ukuri numva ndi mu mana ndamara amaze satani kuko yoyo yagomba ngume muri wa muryango wa Kayini n'Abeli tugume tujyana na satani ahanini niyo ntumbero satani yari yashatse intege kugira ngo umurimo w'Imana ndawushire hagati. Rero ndashima Imana ndakengurutse cyane ndashimye kubwa pasiteri Imana imukoreramo akaguma aba hafi abana biwe by'ukuri Imana imufashe mugire neza abandanye ambera papa nanje bandanye ndamubera umwana abandanye asengera kugira ngo nkomereze imabesubira inyuma murakoze. Yesu azogushigikira. Amen. Mana ushire ibikwiye byose kugira ngo ujya murwayi akire. Ndazi ko ushoboye, ndazi gukora, ndazi kuri Imana ukora ibitangaza ku buzima bwiwe mu izina ry'Umwami Yesu. Amen. Amen. Ndashimira Imana kuri umugoroba, kuri Imana irantekuriye mu muryango, kuri Imana irambohoye ibibyimba byari mu nda. Ukuri numva gushimira Imana cyane rwose. Nari maze nk'imyaka sinokwibuka kweli, nari mfise ibibyimba mu nda ariko Imana irambohoye. Imana irabohoye ubuzima bwanjye. Numva gushima cyane rwose. Imana yategera pasiteri. Yesu we. Imana imugirira neza. Kandi Imana ishishikara kumushinga amavuta. Yesu afise iyerekwa rihambaye cyane. Imana ishishikara kumuzigamana umuryango wiwe. Numva gushima cyane. Kandi ashishikara kunsengera. Nzogume kuri umurimo wiwe. Gushika Imana izompamagarira. Imana igire neza. Nanze shigwa amavuta yo kubatizwa. Amena. Umeze gute? Bimeze neza. Umeze neza ububyimbe bwose bwaheze. Ego numva inda imeze neza. Dukomera amashyi Umwami wacu. Asante. Tuzogusengera kandi ugumunza kubandanya inyigisho hanyuma nawe uzohonyaze ikirenge mu cya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Je nanje nshaka gushimira Imana ku bitangaza inkoreye. Maze imyaka 13 mfise ikintu kiguma kinjya muri ukuguru. Niyo ntambutse nkagira ngo ndirutse naca numva ukuguru kwaye paralize nkaca kumamagaza aho hantu nyene. Ariko kare ndiko ndaza nje gusenga kubera ndiko ndaza kubera mba mu bwiza naje numva mu mutima wanje numva ntagororokewe nego no kwigumira muhira. Inje nkaguma nidoga ati ngiye iyo nigumira muhira naba mbaye iki ariko nkaguma numva nanje twirimbira ngo genda niho igitangaza kizagukoreka mu buzima bwawe ndihata ndaza mugabo nkaza numva mwengo mu kuguru nyene biranka niho nshitse ngaha ndashika mu ntebe ndicara ndabwira Imana ati Imana ukabuzi ko ari wewe nje gusenga umfashe ukuguru mve ngaha gukize. Ndicara haragera abarinzi baririmba nanje ndi umuntu akunda igisimba cyane muganje umva ko akugururanyagiye cyane ko notambi igisimba cyane yongera ndicana abwira Imana ati Imana nimbuzi ko ari we ntambira natambira umwana w'umuntu umfashe nk'ingufu ntambe. Ubwo nyine aciye numva icyo kintu kindekuye mu kuguru ndatamba ndumva nyene ndyohewe ukuntu ndiko ndatamba nayo maze iminsi myinshi nubwo notamba cyane numva umengo ukuguru kwabaye paralize ariko ubu byaheze. Ubu byose byaheze numva meze watambye atangora. Atangora numva ukuguru atangora. Ukuguru mpagaze neza nta kintu na kimwe ndiga numva cyo imyaka 13. Imana irahari cyangwa ntayihari? Imana iri kirakora kuri mugoroba wa deliverance cyangwa iri kirakora? Dukomera amashyi Umwami Yesu. Ubwira abandi bantu ku mugoroba baze baraza babohoke. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Nanje nari maze imyaka myinshi ndwaye mu nda
uburyo nari niga mu wa kane aho byatangura kumfata gusa byafata mu gihe ndyamye sinashobora kuryama nkabyuka nkicara nkasubira nkaryama kandi bitaha nkasubira nkaryama kandi bitaha kugeza aho mbwira ujya mugenzi wanjye ndamubwira agenda arwaye mu nda arambwira wayishaje ndamubwira nta shyano nari niba narariye ntabwo nzongera mu masengesho akaguma andemesha turyamye abandi bagasinzira akicara mu gitanda uwa Mungu ngaha gusenga ngaha gusenga turaryama ndabyuka nicara byase gusinzira cagagura uvuga ivyo Imana yakoze nagiye kurota ijambo ry'umuhungu yaririmba ariko araririmba indirimbo ijya avuga ngo abiringiye abana b'abantu barabahumukira canamubwira ezagiye narusi ibintu ubwo nyene umusonga turafata ngaha gushikana n'uyu munsi naje umusonga wafashe ngaha saa caryamye ndarota kandi ujya muhungu ariko araririmba yandirimba canamubwira ibi bintu uri kurangirika ni ibiki iyumvira sibe gusenga n'undi mutima ngo ugenda gusenga umumama tubana taravuga twaraye amashurwe nayakuzaniye baragusengera kandi tubwira uwo muhungu aguterera amasengesho canavuga reka ngende nta kibazo candaza ricaye hajya mu ntebe birankanyere ko ndirimba birakako mpaguruka nguma ndicane ubu nyene uwo pasitori ahaguruka aje ngaha kuvuga canumva ca kintu kiratangiye kugenda ndumva imisonga myinshi mu nda icanduna macanavuga mana urangije batangiye kugusengera ngaha numvise nyene uruntu rubaga mu nda igihe bari bafata ubu rero byaheze ego nta ivyari mu nda imisonga pi ego n'umusonga wari ngaha numva wati dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo abiringiye abana b'abantu barabahemukira ariko abiringiye uhoraho bahora nk'umusozi Siyoni kandi uhoraho abatabara amen je bandoze imyaka 10 nkiri mutoya bandoka kurya sinzoze narya ubugari bw'ibigori ndagwara mu nda ndagwara ku buryo n'umubiri usimba barajana kwa muganga biranga ndaguma ndajama biranga nyene baranjana no mu bitaro nyene sinzi uko nyene vyaje nyene ndaguma ndagira bukebuke ubu uya rero nguma numva ibintu mu nda numva imisonga ivyo Imana yakoze n'ibihe none ndashima Imana kuba yakugize wumva wakize nakize ahari imisonga yaheze ahari uburibwe bwose pi dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo Haleluya amen Haleluya kandi nani ndashimira Imana umwana wanje cyane ngo nshimira Imana mwana wanje yarafashwe n'ingwara yo kuribwa mu nda na pase ndamubwira cyo umwana mwijoro arandembanye bona ariko ratugura n'ukuboko abifata minenebwe nibaza ati bari inzoka mwana kumagwaye ndamutane kwa muganga chimbe ndamubajije wumva gute muri shapo na mama akaho ndamujana kwa muganga hirya ejo niho byabyuka mu gatondo umwana kibazo araribwa mu nda arakomeye n'ubu byataye aho rero yafatwa na jenali nafashwe mu nda numva isonga kugira nge nato ijyaho kape gate ngo sinaronka apeti yo kurya akuma nanje mbabara n'umwana kumarira ngo turababara twese cyambuka kimana ibintu n'ibiki cyangwa banari ibintu bibi cyangwa nawe bari ibintu byose cyandaguma ngaho umwana yigiye tugira kuko ko nduje ndavuga jewe sindamujana kwa muganga kuko ndabona umwana wanje inda yatanguye kuvyiha ikangene kumurabisha ko atabamuha isomo ndamujanye bambwira ati umwana wawe hari isomo yewe atuma mbabara na apeti yari yamaze gucika ndavuga ati jewe sinirabishe reka ntagihebe hirya yejo mu gatondo cambyuka mfise umuriro byatari biranka nuko ndyama mu kuryama ndagenda mfata ikazi ndayishira mu mazi mbona kuja mu gitanda ryama umuriro mwinshi gushika naho umugabo wanje azambwira ati wewe tugende ku bitaro ndavuga je nta bitaro nshaka ubwo jewe urumva neza na neza ko atari malaria cyangwa igifoyi umva ko bampaye isoko kuma numva imisonga myinshi ndagenda ndiba cambyuka mu gatondo ndavuga ati nanjye ngiye kwirabisha ndagenda kurabishakira ko nari isoko aho nyene umugabo wanje nawe araza ku mugoroba avuye ku kazi eba nanje numva nabi kandi cyane vyerekana ko ngaha twese baduhaye isoko
amaca avuga ati je ngo mamimire ku mata anyoye amata nawe atangura kuvomisa. Aha rero twese mu nzu n'ukuri twese bahise umuntu ati gusenga naje kweli bamaze gusengera ngaha numva natoye imitende na reka tubase wamaze gukira nakiza ariko mu mano misonga hirya no hino no mu mico. Mana ndahagarika ubushobozi bwa sumu, ubushobozi bw'amasumu, ubuzimangane, ubushobozi bw'ishano ndabushize ku iherezo. Tabara uyu muryango, ndasengeye umugabo wiwe, ndasengeye n'umwana, ndasengeye n'umwene data, umubohore kandi umukize mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimwe. Hanyuma nanjye ndashimira Imana yo impaye nkashika kigoroba. Nukuri ndongeye gushimira n'umushitsi pasiteri kuko aho yaratanguye avuga ngo hariho abari uburozi ngo bumva ngo biriko birahinduka. Naciye numva mu nda bihindutse jewe bari barigeze kumpa uburozi ariko ndirukisha sinari nzi ko vyaheze, ariko agisenga numvise mu nda menga nogomisa ariko bikanga. Acarongera avuga ngo abarwaye amaso ntibafate ku maso. Amaso ye yariko aranja cane ndafata ku maso ariko ubu vrema numva nabohotse. Nukuri Imana ihabwa icubahiro. Pasiteri mushitsi Imana ikongereza amavuta. Nukuri numva nishimye. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Imana imuhe umugisha cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngiye gushima Imana ku vyiza maze indwi inkorera. Jewe nafashwe kwa gatanu mfatwa ukuguru k'ububafu. Nukuvuga sinagira ukuguru ngo kumere nk'uku unda kugize ngo kagumayo. Kuva kwa gatanu gushika uno munsi hose ariko je naje ndatambiga isimba birakunda. Imana ishimwe cyane. Nongera gushima ko yandinze mwiyimvye cyo gituma nakagasura ari kubera Imana. Imana ishimwe cyane. Amashi ku mwami Yesu. Haleluya. Amen. Naye ndashima Imana. Naje numva mbabara ngaha kwizosi numva umenga nosiba gusenga. Ariko ndina natangaza ubu rero numva ngaha kwizosi nakiza. Amashi ku mwami Yesu. Amengine nshaka gushima yenda nagutelefoniye ku radio nari numva mbabara ngaha ku kuguru bidakunda ko ntambuka mponyora ngenda vyana. Ariko ndagutelefoniye ku radio uransengera nagiye numva ukuguru hazamwe ikinyanya ndarumva bya bintu byari mu kuguru byose biraheze ubu ndatambuka ntangorane. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Urumva abantu bakurikirana radio ko bahatabari. Lero twagomba dufate akanya gato kintahe canke kuvuga ivy'Imana yakoze mw'iyi minsi. Tunashika muda mchache tu wa ushuhuda wa makuu Mungu alitenda hizi siku. Abashobora babo banguka bagashika hano bonyaruka. Wenye wanaweza kuwa na haraka wafanye haraka. Dufise umuco mwiza cyane. Tuna mwangaza mzuri sana. Wo kuvuga ivy'Imana yakoze. Wa kunena makuu ya Mungu. Dufise umuco mwiza cyane. Tuna mwangaza mkuu zaidi. Wo kuvuga ivy'Imana ikora mu ndwi yose. Wa kunena makuu ya Mungu kila wiki. Ico gituma rero ndiyo sababu nawe hari Imana yakoze mu bubangutsi. Kama kuna chenye Mungu alikutendea fanya haraka. Kukinyarutsa kandi mu bubangutsi cyane. Uje uharakishe mbio kwa haraka. Tudatebeshe na buhoro buhoro. Tusipokawia hata muda mdogo. Yesu abaho mugisha. Bwana Yesu abariki. Umuntu arakwiye gushima Imana. Mtu anastahili kushuhudia. Kandi hari impamvu ziba zihari zo gushima Imana. Tena kuna sababu za kumshukuru Mungu. Ndabona na wa mwene data w'Umuislamu yaje gushima Imana. Na yule ndugu Muslim pia alikuja kumshukuru Mungu. Ndaryohewe cyane. Ninafurahi sana. Tunyarutse mbona babaye benshi. Tuharakishe naona ni watu wengi. Dufise umwanya muto. Na tuna muda mchache. Eka umuntu avuge mu bubangutsi. Kila mtu aseme kwa haraka. Amen. Ndashima Imana kuva ngeze hano. Imana yarampaye umugisha, irampa amahoro, iranyubakira, kandi ndashima Imana ko yarayinyemuye. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Ashinzi naye neza cyane kandi amajambo akomeye kandi meza cyane. Yesu nashimwe. Amen. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nanje nshitse ngaha kugira ngo nshimire Imana
hari ibintu mw'iyi minsi narimbuze bishika nko kuri 5 ndafata ikigeranyo cabyo nsenga ndabisize ku mutwe ndavyikoreye none bibiri muri ivyo Imana yaraye ibinyishuye ni muyimpera amashi. Amen. Hari abantu bafise iyerekwa n'ukuri kose yafashe ibintu abishira ku mutwe atubu ndavyikoreye none Imana yavyishuye. Imana ishimwe cyane. Amen. Nanje mpagaze ngashima Imana guko ntabwo nsanzwe mba ngaha mu Burundi, nsanzwe mba hanze y'igihugu. Nkaba naje ngaha mu gihugu n'indege, amasaha twagenze ni menshi cyane gose, nkaba nashitse amahoro, nkaba n'umuryango wanje nasanze uri amahoro. Nibyo gushima cyane. Hama nkaba mba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twahuye n'ikiza ca corona, bamwe baragwaye turagira ubwoba cyane, mu nyuma bizaragabanuka, nta muntu yigeze apfa. Byose nibyo gushima Imana. Murakoze. Dukomera amashi umwami wacu Yesu ko Imana yamushikanya amahoro. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Je ndashima Imana kuko ngaha nahabonye Imana ikomeye cyane. Je muri iyi minsi nari maze imisi ngwaye umusonga kwizosi wanja gose ntivyakunda ko mpindukira. Igihe kimwe waramfashe mfise imbanyi mukukira waciye usika wica umwana wo munda, ngiye kwa muganga baciye bambwira ko umwana yamfiriyemo. Uwo musonga wari wagarutse muri iyi minsi, ndashima abo muri serire Buringa baransengeye barakubitiwe daimoni, ubu birakunda ko mpindukira kwizosi. Wari wagarutse kuraba yuko ivyo wagize bwa mbere bishoboka, ariko wasanze nanditse ko birarura. Hallelujah. Ikindi nacyo nshima Imana, muri iyi minsi nararose telefone y'umugisha. Nakumva mvuga ati Imana icyo mpa nanje agatahe nkaraba ukuntu nane noba ndabaho, none Imana yarampaye umugisha. Imana muyimpera icyubahiro. Amen. Amashi ku mwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashima. Amen. Haleluya. Je numva noshima Imana cyane, nari maze igihe kinini cyane, umwaka wagira gatatu, nari niga mu wa gatatu aho bita mu 13. Hama ndagwara ingwara bitusaba kuza ndaja muri operation, nari maze kuja muri operation gatatu, irigira kane ndanka ndavuga ati muganga sisubira muri operation. Hama uwo munsi ndavaho narindi nza gusenga ngaha. Ndashimiye abasenzi cyane abo bari kumwe na Reveriye bamfashije gusenga, kuba ntari bwashinga intahe narindiriye kugira ngo intahe zigwiriye. Imana ishimwe cyane. Ubu rero nari mfise iyo ntahe yo kuvuga uko nakize ubu byose atana operation nk'ijambo. Hama iyindi ntahe nari mfise, Imana yarangiriye neza muri nondwi, ndarangije n'amashure barambwiye ko namenye. Imana ishimwe cyane. Amashimeshi ku mwami wacu Yesu. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Je nanje nje gushimira Imana. Hari imitwaro 3 Imana yari yadusabye ko twotanga. Uwa mbere yarawunyishuye, none n'uwugira kabiri yarawunyishuye, n'uwugira gatatu ndize ko izowunyishuye. Amashimeshi ku mwami wacu Yesu. Haleluya. Amen. Nanje nje gushimira Imana. Inyuma yaho tubonaniye namwongerejewe nari mfise ikibazo cyuko noshika aho papa ava, kubera je kuva mbaho canke mama na mukuru wanje nta numwe yarahazi. Pasiteri ndamubwira icyo kibazo arambwira ayo n'amadayimoni reka tuzoyakubite. Rero kuva aho tubonaniye pasiteri yarambwiye ngo vuba bagiye kuguha naraha yakiriye. Navuye mu biro nezerewe cyane. Inyuma y'ukwezi kumwe kutaranahera baciye bamamagara, papa ca ndamubwira canga tugende rero jewe bariko barakubwira ko tuzoja gusatura itongo. Ingo papa aranka ngo je imbere yuko mbanza kugenda nuko nzobanza kuronka 350. Ndamubwira banza umanuke je usange ni Bujumbura ibindi tuzobivugana ushitse. Rero papa je naramumanukanye hama bukeye ku wa 4 ndazinduka ndugana na mama, itongo rikaba ryarasatuwe nkaba mvuga Imana ni amashimeshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Intahe zuno munsi ni nziza cyane. Yesu ashimwe cyane. Je nanje nganje gukenguruka ku byiza Imana yangiriye muri no misi. Je ngishika ngaha muri ishengero rya Repentance, umwongere yavuze ngo ngugiye gukugwa ko agasuzuguro nkuko byavuzwe n'Imana yagibihezagira byarashobotse agasuzuguro mu muryango karavuyeho, icubahiro kiraduga, abahora bankengera barankenguruka. Igira kabiri naco ngira shima Imana. Ariko aho nimwokomera amashi mwami Yesu. Igira kabiri naco noshora gushimira Imana. Jewe naragiye mu bitaro kwa muganga ngendayo ntabizi,
maze kugerayo uwungwaje hajya natoye ubwenge atagwenge nari ngifise arambwiye ati none muhungu ubona bimeze gute ati je n'ukuri numva ntameze neza muganga aje kuntera serume ndamubwiye ati muganga nagira ndagusabe akanya gatoya mbanze mfata isengesho kuko numva ngeze aho umwasi ashaka umuhungu yarangwaje ararira nambwa ati muhungu ntuse kurira yiha amahoro jewe ngira senga isengesho ry'iwanje ni n'abanzopfa nzopfe ninakira nzokire hama ibintu narinje gushima byari ivyo kumana cigukiza yego ikigira kabiri naco ndafise agasonga kari mu mutima mu rubavu haguma gateragira mbabara nagoma mu nsenge reka tukirukana ko kazimu mu izina rya Yesu ndategetse uyu musonga toka katika jina la Yesu wa mpemu mbiwe rekura zimangana wa mpemu mbiwe ndakubona wa muzimu we toka ondoka mara moja ndagutegeka soka mujane hariya bakirukane akariyo kave mujane mu cyumba cy'amasengesho abasenzi bakirukane mu bubangutse. Yesu nashimwe. Amen. Nanje mpagaze ngaha nshima Imana yankoreye muri iyi ndwi. Imana yaranyishuriye amadeni yose nari mfise. Ikirenze kuri ivyo candabatizwa mu mazi menshi. Nagomba nsaba mu nkomera amashi Imana yo mw'ijuru. Amen. Yagiriye neza cyane numva nezerewe gose. Amashi menshi ku mwami Yesu. Yamwishuriye amadeni abiri ay'amafaranga n'ay'ivyaha. Ndafashijwe no kuri kose. Igukiza ivyaha ikakiguha n'inoti. Iyi Mana tuyidugirize cyubahiro. Hallelujah. Yesu nashimwe. Ndashima Imana kuko ntarayingwanirira intambara mu yindwi. Imana yarangwanirira intambara ikomeye. Imana ishimwe cyane. Amen. Yesu nashimwe. Ngomba nshima Imana muri no misi nabonye ukuboko kw'Imana. Bwa mbere naragwaye umutwe hari kwa gatatu ngoma zenga muri repetition. Umutwe uramfata cyane hari kuwa kane. Ndabura amahoro ndabwira Satani nubwo biruko umurimo w'Imana ndawugenda kusisiba. Candaza nje abakozi Imana basengenga hari kubiranga. Uyo mutwe kuva kuwa kane gushika dimanche. Après midi tuko turasenga mungere ravyibuka nabwo ati munge fise umutwe uranyishe kandi ndumva se umutwe usanzwe nuwa badayimoni mungere yaransengeye natashe nakize. Yesu nashimwe. Hama ngo mashimira Imana ko yandinze urupfu muri no yinga imoto yari ingonze sinigeze ndayumva nayibonye igeze imbere yanje. Hama abantu bavuga ati urahatswe ivyo birenganye ndiko ndavuna gati ngomba gucana imbabura kace gasimbira mu jisho karinjira indani numva umutwe umusonga nomvira mu mutwe ndazungurirwa ndamara umwanya mpagaze navuga ibintu nibikiga Mana no isuka ndiko ndahari utwatsi akabuye gaca kava hasi gatarukira mu indi jisho ndavuga mwamungwanirire kuko intambara si yandi ndabona ko abadayimoni bagomba bangira ikimuga rero ndashima Imana amaso yose ni mazima ubu ni mazima urabizi wari watevye kubivuga ngo ntikazosubira mu izina rya Yesu. Mu bushobozi Imana yampaye abadayimoni bagomba kumukorera konona amaso ndabirukana mu izina ryayo. Impemu mbisanganya ndabirukana mu izina ryayo. Abamubuza kuririmba no gukora ibikorwa by'Imana bazimu ndabamukuyeko mu izina ryayo. Amashi ku mwami Yesu. Haleluya. Reka munkundire mbanze ntere haleluya gatatu. Abdul. Kandi nzaguza ndasimba. Kuko ni ikintu gikomeye cyane. Ijambo haleluya jewe ntaryo narinzi. Oya. Jewe akajambo narinzi ni amen. Amen. Mugabo haleluya ntaryo narinzi. Ushaka gutera usimba. Shaka ndayivuge haleluya ndiko ndasimba. Simba no kuri koza. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Ndaryohewe cyane kuba suye kuvuga canke kuvuga ijambo Yesu Kristo canke amaraso yiwe. Jewe nakiriyaga murambabarira kuko akanyari gato kumbure nzo subiramo gatoya.
ariko reka mvuge bikuru bikuru. Ego. Imana yashoboye kungirira neza. Jewe nari ku radio ngwaye umwuna maze kuwugwara, nari maze iminsi myinshi ndawugwaye imyaka 28 umwuna utakira. Haragera igihe ndagenda hanze kwivuza ngendayo inshuro 2 ariko biranka. Haragera igihe abaganga bambwire bati we nuwabona uvuye amaraso uzobireke nuko nyene bazocoza baragutera yandi. Ukuvuga nari maze gutegwa amaraso inshuro 8 kandi bikomeye cyane. Amenshi numva ku radio umugozi w'Imana ariko arasenga. Cyo ndavuga none abagabo bavuga muri no joro basaze nibiki. Nkumva umwe ngo ndafashishwe yundi ngo amen. Gabo aca nibaza ati byo byose abagabo ngira basaze. Mugabo rero kubera nari ndushe numva mengo ndananiwe kubera uwo mwuna cyo ndategera rero baravuga ngo umwe wese afate ahababara. Nanje kubera nari mbangamate jereka ndabageza abagabo numva. Burya naciye mfata ndafunga amazuru cyo ndifuka igitambara nca ndahafata narababara n'umutwe cyo ndafata. Burya barasenga bahejeje gusenga je wamengana umuntu ankubise inkoni. Naciye njyama nagiye kwikangura mu masanga 2 cyasanga nakize. Hallelujah. Hanyuma sanze nakize nca mvuga nti babande n'abana nibaze uko basaze abantu nibo mugabo since ndabihamye ubunyene reka manze ndindire ndayo usanga kwabaye kuba biraretse ndirugwaho ndaryama ndasubira ati aha babagabo reka ndabarondere kabisa ndabarondera rero Imana irankiza umwuna iraheza hama nca nakiriki agakiza. Amen. Rero ndabishimira Imana. Je nari mwari ushaka anyumve kabisa nyumve je nari mwarimu umushehe kandi nkomeye cyane ari ndongo musigiti. Hallelujah. Mana rero irantabara. Hallelujah. Ndabona yuko Yesu Kristo ari we cyubahiro gikomeye cyane kandi abayeho ibihe byose. Amen. 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 Cyo ndagishimira Imana kandi nkashimira Imana umukozi w'Imana. Nukuri ikintu ca mbere nabonye umukozi w'Imana Imana imuha umugisha. Amen. Kandi ikindi naco umuntu atazokizwa kubwuyu uwo muntu nukuri uwo nuwisi kabisa. Nukuri ndakivugiye ngaha kuko amajambo yigisha je narinzi naranamuwaje ati pastor wewe wifite ibintu wigisha ubikura he je ko nasoma Qur'an mugabo sinigisha umwanya ngano nabona mena utuntu tutebete bari mwaragira ngaha imbere none bashujya mugabo ubwa mbere ariho nkiza ati ujya muntu sidabibona kabisa kumbe rero sinamenye yuko ari intumwa y'Imana kabisa. Uyu ni intumwa y'Imana by'ukuri. Hallelujah. Hanyuma mu nyuma agenda kizwa madame so yarari nkijijwe madame agira araza acaranta mu nzu ndamwe turugendo gwiza ntana kana mwana kabonye hajya ariko ndasenga Imana pastor aransengera n'uyundi yari muri Arabia Saudite nawe nyene mu bitangaza vy'Imana sinzi ngene yabigenjeje nawe yaraje. Hallelujah. Hallelujah. Naguma mbwira pastor ati none pastor cy'umwana wanje ari hariya muri Arabia Saudite nzomuronka gute? Pastor arambwira ati azoza humura. None yaraje Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ibisigaye navyo ni buke nzoza ndashima uko ngenze kuko bigenze kose nzoza ndashima Imana ibahezagire. Amen. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Afise intahe nyinshi cyane azivuze wo havuta taha. Twoca tubitahira. Afise intahe nyinshi cyane kandi zikomeye kandi zubaka cyane. Azobashingira intahe yo hava afata hafi nk'isaha yose tuzomuha umwanya nk'isaha ashinga intahe ari wenyene muzofashwa mu buryo bukomeye cyane sa nuko mpaka zose aziheze. Yesu ashimwe. Amen. Hallelujah. 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 Imana yamezagirire cyane. Hama afise ishimwe rinini cyane. Fise amashimwe menshi. Je ntaraza ngaha nari nihevye cyane sinatwenga nari mbabaye nirigwa ndarira nararandarira mugamaze gushika ngaha cangarukana umunezero. Amen. Je gutwenga iwanje ntivyarimwo. Je ntwenze wamenga nikindiye naba nibagiye mu bisanzwe
ariko ubu ndatwenga ubu mfise umunezero ubu ndaryohewe cyane. haleluya. ariko aha ntabokomera amashyi umwami yesu ko imana itanga umunezero. Naje ngaha mfise imitwaro myinshi cyane gose kandi iremereye, muga 3 muri yo ndamaze kuyishurwa. Jewe nkishika ngaha baravuga ibintu by'umubatizo, jewe nkabipinga navuga nje narabatijwe narahejeje, muga nkaza mu nyigisho za deliverance ubwa mbere ndiga muga nigira inama mu mutima wanje jewe nzogirirwa deliverance ko ndazi ko ndushe kanaboshwe, mugabo sinzobatizwa. Ndiga hageze uwo munsi wo kubatizwa na deliverance cyanda guhara ingwara namibihere bimeze nk'ibihute biranka gukira. Umutware ashambwiye ati je kwa muganga, ndarakumbwiye ati je ngiye muri deliverance sinja kwa muganga, ncanda mumvira ndagenda kwa muganga. Ngiye kwa muganga biranka ko shikirwa, muganga shikiriwe mpejeje hanza ndiruka ngaha ncasanga barahejeje deliverance iraheze, ndababara cyane gose. Navuga nti sawa, satani je ngiye ndamukubite munyigishi kuri ya deliverance nanje nzoba ndimo, hanyuma isubiye gutangura ndaza ndayikwirikirana. Naho ye nkaguma ngira nti je sinzobatizwa nzogirirwa deliverance gusa, muganda yibandanya munyuma cyanigira inama mu mutima. Ndeko umwongere wacu yavuze yuko utabatijwe atabuzima bufise, abandi baja ku ruhimbi jewe singenda, sindamwakiye sindamujyako sindamunywako, none mfise ubuzima bwahe kabisa. Nireka rero cyanigira inama mu mutima, afata ingingo ubwo nyene, fasha ingingo andandira umutware kugira ndamubaze ari muri interieur aje ndamubwira, namubajije hirya yejo buca tubatizwe ejo. Ni sheri burya je ndashaka kubatizwa, ubyumva gute? Ngo nta kibazo genda ubatizwe. Ndaryoherwa cyane nkavuga imigisha, ndagusaba imigisha myinshi ku Mana uzogire neherezo ryiza. Acavuga ati amen. Niho rero naciye nza ndabatizwa, mugana aho sinabonye ivyo ndimwo. Ndavuga mani ibintu baye nibiki ko muri katolika nabatijwe nkavuga irozari byose. Mugana nkaba narabwiye Imana, Mana jewe ndabona nta buzima mfise, ndashaka kunyora yante isengero nzosengeramo kugira ngira amahoro. Burya Imana yabimpishuriye nicaye hajya ikimbwira ati wewe none ntiwansavye yuko woja no koriyanta mu isengero usengeramo kugira uronka amahoro. Naho rero ni ngamwe repentance warayubatijwe nakurokoye. Ndavuga nti koko nivyo mumpera amashimana menshi cyane. Amen. Ikigira kabiri umutware yavuye muri interieur ashitse na Nyabutenderi, imodoka ikicika ifire. Mwe amasengesho mwarimwo hari mardi arampamagara ambwiye ati burya shima Imana ndahatswe mbatse kugenda ubutakigaruka. Ndavuga nti Imana ihabwe icyubahiro cyane, burya ni amasengesho barimwo. Hanyuma kuwa kane nanje ndi muhira sinashoboye kubandanya, mugabo amasengesho mwarimwo yaranshikira yondi cyane. Ndafatwa n'umudayimoni arambwiye ati we nahubyutse mu gatondo nta kintu ukora utabanje kuryama ngo uruhuke. Ndumva itiro ryinshi, satani yanteye itiro ryinshi. Hanyuma ndihengeka gatoya hacaza umudayimoni aramboha amaguru w'inguvu arayaboha, aboha amaboko acandiga n'ijwi kugira sishobore kuvuga. Ndavuga nti mu izina rya Yesu urandekura, mu izina rya Yesu urandekura. Canumva arandekuye. Imana ibampezagiriye cyane. Amashi meshi ku mwami Yesu. Yesu nashimwe. Je ngaha gushinga intahe ku bwa mama wanje na mwene wacu bari bamaze igihe kinini ya cyane bagwaye. Mama baramusengeye byarase yarivuje biranka, mwene wacu ari mu bitaro. Dimanche papa ya telefone yarira mvuye ngaha ku rusengero nacenda mugati iyindwi izohera mama yakize. Burya naciye inkumunyu nayo nazanye barawusengera, ndavuga ati umunyu ndawunyoye mu gishingo ca mama na mwene wacu. Burya nta n'imisi ibiri yaheze badakize. Ishimwe n'igihe. Amashi meshi ku mwami Yesu. Haleluya. Amen. Anje gushima Imana ko ansubije Yerusalemu. Nahuriye ruko ndi mu bibazo bikomeye kabisa. None Imana ishimwe ko yanshije. Ariko aho namaje mwokoma no kuri kose. Ndakunda abantu bafata ijambo kandi bakarigenderamo. Haleluya. Zamushingira intahe mu ijambo. Subira mwako kantu. Je gushimira Imana ko yankwiye ariko ikanshije Yerusalemu. Nahora mu bibazo bikomeye, nahembwa n'amarira, ibintu byose nakora nta kintu kimwe cyagenda neza.
ibintu byose byaneze abantu baratwaye ndagumaho ndinumira none kwa Mungu ni Imana yanzura ishiri Yerusalemu. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Jewe ndashimiye Imana ko yaraye inyemereye nkahonyora aho Yesu yahonyoye nkaba naraye mvutse ubwa kabiri. Ikindi nce ndayishimira nuko Shetani ejo yaciye ashavura ko turataha n'abo twari kumwe ikadukingira isanganya. Ndayibonye kubera ndiko nduruka ukuboko kwaciye gukashuka mugabo ubonye meze neza. Kigira kabiri nuko igihe naza ngaha nari meze nabi cyane, nari ngwaye harimo n'ingwara ngira navukanye abaganga bari babuze bari basize ku miti mugabo ubonye zimwe zikaba zarakize n'izindi ndizeye ko zaraye zikize muhezagiwe. Amashi menshi ku mwami Yesu. Ntabwo icubahiro. Amen. Shima Imana kubera nashoboye kuvuka ubwa kabiri mashikana kugoroka kose nkaba narabatije mu mazi menshi. Amen. Yavutse ubwa kabiri kandi ashikije kugororoka kose. Yesu nashima. Nanje shima Imana kuri wa munyu umwana wanje yaragwaye mu ijoro afatwa nguma mbona yikora mu gutwi. Sinigeze nibuka ko mfise umunyu mu nyuma aho ndagutora ndawushira mu gutwi. Umunyu? Oya nafashe umunyu ushira mu gikombe ngira kumwe mwatubwira. Gute? Fata amazi shira mu gikombe hama shiramwe umunyu. Camfata urutoki rwanje shira mu mazi cangira mu gutwi gutya. Nagira ngo wasutse umunyu mu gutwi. Hama rero nukuri umwana burya Mana yo mwijuru. Jesse. Nabyutse sanga yakize ntiyasubiye kurira. Mu nyuma yaheje nukuri Imana yo mwijuru yandinze accident nari ngiye ahantu turi mu modoka je numva ikintu gituritse sinari bwo numva ipine ry'imodoka rituritse abari babizi je naguye mu gahundwe uko nyene Imana ishimwe rero Imana irahari izitabara abantu dukomera amashi umwami wacu Yesu. Yesu nashimwe. Amen. Je mpagaze ngashimira Imana ko yankijije umudayimoni wo kuzimeza amafaranga. Iyo mbese udufaranga nasanga misi yose yavuyemo uko ndashize naho byaba ibihumbi 10 nkasanga havuyemo 2. Je ndashimira Imana kweri aho pasiteri aduhereye ryajana amahera ndayabitse nkashiramo ryajana kuva ubwo ndayashizemwo n'isaha nta mafaranga arasubira kuzimira mu mpera amashima. Dukomera amashi umwami Yesu. Harimwe abadayimoni biba amafaranga. Haleluya. Nanje ndashimira Imana ko naraye mvutse mu mazi menshi. Kare nahora nzanga ha mu rushengero nkababwa mushitsi. Haca ntangura kuvuga nije nzova mu bushitsi ryari ko ntabibona. Hama ikindi naco yaraye inkoreye Imana nuko ejo mvuye kubatizwa ibibazo byose nari mfise byaraye bikemutse mu mpera Imana icubahiro. Amashi menshi. Deliverance yatanguye gukajya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Jewe ngiye gushinga intahe mu buryo butatu ariko ndagerageza gucemagura. Jewe naraza ngaha anyi nari imboshwe cyane mu buryo bukomeye. Nta kintu na kimwe nakora ngo ntere intambwe. Ariko maze gushika ngaha anye nahabonye umugisha atanguye gukora mbona ivyanje bija ku murongo ndavuga ati reka mfata ingingo yo kuguma ngaha kuko nta hantu nohezagirirwa nkuku ngo ndahave kabisa. Ubu ubonya no kuri ndashima Imana. Amen. Ikindi narayembatijwe mu mazi menshi. Amen. Kigira kabiri ku munsi wa kabiri narose message ivuye ruguru bambwira yuko muhira hagwaye abantu 3 bagwariye rimwe. Ndabwira Imana atariko Mana wo vyemera neza yuko nsiba urubanza ko kuwa gatandatu ntigikunda. Imana yarangiriye neza ubu bataye mitende. Amen. Ikigira gatatu nari mfise amadeni Imana yarangiriye neza narayishuye. Mfashe dukomera amashi umwami Yesu ku vy'Imana yakoze. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Nanje mpagaze ngaha nshimira Imana ivyo yankoreye. Sinobitonda vyose ngo ndabivuge ariko reka mvuge bikeya. Jewe nari mfise urubanza rumpagaritse umutima ariko Imana yarabinkoreye. Ndaronka amatelefone y'umugisha ayo ntanaziga. Nongera nshimira n'abantu bose bitanze kugira uko rubanza rugende neza ikarinda n'ama-accident abantu bose bari baje mu rubanza. Amen. Dukomera amashi Kristo Yesu. Yesu ndashimye cyane. Amen. Ndashimira Imana cyane ko natanye umwana pasitori ngo amusengerera agasanga yarisha hanyuma turamuvuza ubunye ariko arakira
n'umubyeyi wiwe nyene yarayikumbanye ndamutabaza pasitore ndamubwira nti uratusengera kubera mbona ibintu bitoroshe. Hama uwo muvyeyi intuzi umusi yose urahera kubera havyaye abantu barinda kumutera urushinge. Imana iramutsigama aza kuvyara saa 4 y'ijoro, umwana yarushe bamushyira mu mashini, ariko ubu ni sawa barakomeye bose. Ikindi ngine nshimira Imana muri iyi ndwi nari mfise ideni ryinshi cyane, mugabo naraje ngaha kuwa mbere niriwe ndakora nkora mu isoko ndabura n'amahera 5. Kuwa kabiri nje ngaha ndabwira Imana n'Imana nukuri urazi ko umuntu ufite ideni ejo azohavanye iki. Nshitse ngaha kuwa kabiri chanda dandaza kuwa gatatu nca ndaronka 100 ndamuriha. Ndashimira Imana cyane ko iyi ndwi yose yaheze ndonka ico nzana ngaha ku gicaniro. Imana ni amashi menshi 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 menshi. Wipfuza kwama uronka ubutumwa ku munsi ushobora kutwandikira agasaraba 257 75 36 96 98.